yaranzaniye kamera yaranzaniye n'ibindi bikoresho bavuga ko ari best gift ntazopfa nibagiye mu buzima bwe. Bas ku bantu batamuzi ni nyakwigendera Sina. Kumbure Fanny kenshi yamwibutse aranarira, kumbure yamufashije byinshi mu buzima murabizi, baranavuze byinshi hagati yabo ko baba bagendana, ariko kumbure byari bubeshi. Bonjour mesdames, messieurs, les fans de Buja Flavor. This is Buja Hit TV, the #1 channel of this Inasura Buja Flavor. On the mic ni will behind the camera ni Scott. Uno munsi dufise umutumire adasanzwe muri zi nyubakwa za Buja Hit TV, atavyorosha muri Inasura Buja Flavor. Novuga yuko ari ku buryo bwanje. Fanny, amahoro. Ndakora mukije. Birazane? Ego cyane. Hama kubatazi igituma Fanny yo bari muri ne house ya Buja Hit TV, twamutumye ko tumubaze kuvyerekeye ivyo kumenyesha makuru, akazi kiwe n'imirimo akora bya misi yose. Fanny, hama Fanny, tutaratangura ikiganiro nyacu, ndabona uberewe Fanny, ndi akwambitse Fanny. Rakoze ndiyambitse. Ego. Afise umuntu akwambika Fanny? Oya, je naza kugwego ntararushikako. Kuva muhira Fanny, ninde yakubwiye kuberewe kuva muhira? Umutaximene yanzanye. Yarameze gute Fanny? Yarafise inzobe canke irabo? Yari yirabura. Ego. Kawaida kuri Fanny, akunda abahungu bameze gute? Je nkunda abahungu bakora. Sinkunda abanebwe. Ego. Umuhungu akora yo bameze gute Fanny? Umuhungu akora nyene abafise ivyo akora, ibyo byose uko byo bimeze kose akora, yabo mu taximene, yabo mu motari, yabo mugabo akora gusa. Apana ngo ujya yirirwa muri arinde ko papa mugurira ipantaro. Fanny, haraje mu taxi vero aragupropose. Byo genda gute? Afise imigambi irashe, nta kibazo je no mwemera kabisa. Taxi velo umukozi wo munzu nonye n'umuntu afise imigambi gusa, mbona yuko afise imigambi nubwo yo bitaraba realize muga akaba yikubwira ati imigambi ifise nini, ukayumva ko ari imigambi myiza, kumbura Imana ibafashijemo yogenda neza nta kibazo. Ako kari gato twadushaka gucishamo ku taxi velo ku mukozi wo munzu ubona Fanny, mbushima Fanny, mbufise imigambi iratse, kumbure yo bashikana kure, uzomutumbere Fanny we nta kibazo afise. Ama Fanny, akazi kumenyesha makuru gute Fanny? Akazi kumenyesha makuru ni sawa, ndashima ndashima gusa kungena aho umuziki kugeze. Ego. Umuziki kubwa ugeze hega Fanny? Ugeze ku rundi rwego, ndibaza tuko turabibona aho haguma haba ama attack y'indirimbo, ama attack y'ama new video, byerekana ko umuziki ugeze kure, kuko umva uyasohoye uyu nawe aterera mwejo wundi yagire wundi nawe ushobora ko umuziki ugeze kabisa. Waita changamoto mu Giswahili. Hanyuma Fanny, hari umuntu yavuze yuko we usupportinga cyane umuziki wo mu Tanzania utari wo ngamu Burundi. Uyo muntu yarihenze cyane kuko usamba nta nyambi burakahonzi, ndaza abantu bashaka kunda kuvuga bivanye n'ingene babona umuntu ariko arakora. Iyo umuntu ariko arakora ikintu cyakunaniye, ntihabura abantu bakritika bavuga mugaje suko bimeze. Fanny, baravuga yuko wewe woba udafise boyfriend, nivyo? Nivyo nibitangaje. Nibitangaje, ariko Fanny, ku muntu nkawe twavuga mwiza nkawe Fanny, byo dutera makenga. Oya, nibisanzwe ibintu byose ne mu mutwe, kumwe na settinze umutwe wawe uko ushaka kuwutwara ni kugenda. Cyangwa uracarindira mu taxi velo? Sinzi aho Imana yoba yaranteguriye naho nyene. Kabisa, Uwimana yamuteguriye, kumbure niwe Fanny arindire. Fanny, nawe nyifise telefone, ariko nawe menga nta muri rimwe Fanny, byagenze gute bwirizane telefone itari mu muri? Nazirise nkora amakuru nirukanga cyane, ibuka program yanyu ko mwari mwantumye ko candaza mugabo isigajemo 7%. Kabisa, banizere yuko umuriro utamazwe kubera abahungu canke? Oya, mu telefone yanje umuriro murwa n'ibikoga, kuko ngo bazi ko ndi mu YouTubers, nguma ndaba commentaires z'abantu cyo bakeneye ndabahereze, nkaguma ndonka ama message menshi, ama appel y'abantu cyane bashima akazi kanje. Kabisa Fanny, ukiva muri Tanzania baravuze amajambo menshi, byakire gute Fanny? Jevyo kuri je nivyo ntangaza ko mu Burundi nibaza ko tumeze, abantu benshi ntibakunda iterambere ry'uwundi, abantu benshi iyo umuntu afise ikintu cyamunani yabonye undi akora gikora, ni kenshi ico kintu kibaho barakunda kuba inzigo, kuvuga nawe, ugasanga umuntu avuze n'ikintu atazi ko cyabaye, mbwa kugira ati narakibonye cyarabaye. So je nta birebire ntacyo byambabaje, kuko ico nashaka naragishitseko kandi ndashima Imana. Hama imigambi rero Fanny bishasha? Bishasha nuko soon ndatanguza brand yanje ya t-shirt, socks, kepi,
kuko abantu benshi baragaragaje kumbwira ni Fanny turagukunda turakurikirana ibiganiro vyawe nta kantu wodukorera nyene kugira hazokameka tukubona kuri hafi yacu ndavuga nti ivyo muvuze nivyo ca nkoresha t-shirt so tuzoshika mu Burundi tariki 14 abantu babe tayari bazikeneye bazozironka. Fanny mperuka kubona amafoto yawe uposinze muri group na rimwe ya WhatsApp n'amafoto yawe nabonye wari ku mirimo byagenze gute wari uri Fanny? Nari Gitega muri Teramasho murazi ko sanzwe nkorera televiziyo y'igihugu ya nenagiye mu kiganiro cyitwa Teramasho kiganiro nibaza ko kimaze kuronka ubushimwe butatu na nyene cibero mukuru w'igihugu umva ya twagiye kugikora rero hari haramukiwe intara ya Gitega kabisa. Hama Fanny rero tujya rero ku buzima mu buzima busanzwe hajya Fanny akora iki? Fanny ni umumenyesha makuru umumenyesha makuru akorera televiziyo y'igihugu akongera agakora kuri televiziyo online yiwe novuga n'umwige makunda akazi kandi ndi mu DJ ndi muri association ya Burundian DJ ego nama n'umuntu afise ibiro ibiro nico nkeneye kumva rero Fanny ufise ibiro bingahe Fanny? Ntari kubesha je ndanka kuyipimisha kubera iyo giye cyose nipimisha ndababara ko sinkunda ubunini mbona bunzako rero giye cyose nipimishije ndababara so nahisemo kuvyihoza kugira singume mbabara ayimana izogomba ko nshika naho nyene ko ndibuka yuko nigeze kugira amafungo ukwezi kose ntafungura mwijoro no sasa ngiye utuntu dukenya mu nyuma njyamye ndadadara ngwara bambe ndazana imfuro mu kanwa bankwiye kwa umuganga ko banza kumvura bandamuzanira usu y'amata cege mama twe kumara rero nacevuga ati je ndabihe kandi mpimishije nacesanga nongeje ko ibiro binde muri uko kwezi kose niyimye so buro narihaye amahoro aho imana izoshaka kongera naho nyene nzogera niba atari banga Fanny iryo bari ijana amajana abiri oya amajana sindashikayo oya sindashikayo muga vraiment ibiro mfise ndavyanga ego ati rero kumeze uriyanka shandiyanka vraiment sinkunda kuvyuha Fanny none nta mungu arakubwira yuko yagushimye kuntu umeze ga Fanny? Ya ndibaza ko atari imbeshere barakunda kubona indirimbo ndibaza ibiri nzobona n'ikintu baririmbye kibari uzawumva bakavuga ati ko sasura upate dezegebe so maini watu wengi wanayapenda kandi uzawumva indirimbo baririmbye bya Chibonge sinigira numva umuntu yaririmbye ngo umva so nibaza yuko benshi barayikunda kandi amagu y'abahungu ararutana abahungu bakunda ko gabonze abahungu bakunda ko gabavyibushe ya ko sasura upate zegebe niko babivuga mu Kirundi ni gute Fanny? Ngo tuma ngubura visage isura visage ni Gifaransa wotuma ubura mu maso heza mugabo ukagira igisusu kinini muramvuga ibisusu nkabaza ibyerekeye ibisusu mu kanwenga kumbure na Fanny arazi yuko ari byo abahungu benshi bakunda oya nkunda kubona babivuga baravyandika ahantu ngo ko sasura upate zegebe cyo kisije nakivuze sinzi niyo cyazananye mbwa ndakunda kuvyumva abantu babivuga ya nizere ko atari abakobwa babivuga oya bivuga bahungu kabisa. Guys ni Fanny ko turavugana kandi ndabona Fanny kabisa umerewe fresh kandi umubiri wameze fresh. Hama Fanny ndabona umenga ni inzobe canke mvuta y'umukorogo yo oya ico kintu ntaco nzopfa nkoze mu buzima bwanje ya ndakunda ukungene meze ndakunda couleur imana yampaye ibara imana yampaye ndarikunda ukunyene ya kubakobwa babikoresha mu kurogo bahanura iki ga Fanny? Yo Jenny baza yuko ari shwa yabo kuko umuntu wese nukumbere arashobora gusokana no mu make akambwira ati je shaka kukubona umeze gutya agacha bikora yego sindigando kumunga ambwira ko ashaka kumbona ndi nzobe. Uramuzi Nelina? Yego akora he? Je murambona kuma group ya WhatsApp ngo channel radio channel. Nelina terigeze kuvuga yuko adakunda abahungu birabura. Jenny baza ko kiya kintu bamutahuye nabi kuko ni uburenganzira bwiwe ni nkuko bahunguza ngo bavuga waje ngo gakobwa ngo konze ngo amagufa kancu mitango sinokwemera ushaka ngo umukobwa ngo ameze ukunuko hari no kubwira ati ngo nkunda ngo abakobwa bavyibushe ngo ngora guterura ngo nikundira ngo burya ngo nyene ngo gasake nshobora guterura so nibaza ko ari shwa yiwe ni shwa yiwe. Uramuzi Nelina ati ataratangura kumumenyesha makuru? Oya uramaze kubona ifoto yiwe ataramumenyesha makuru? Ya ifoto je narazibonye bazirenganije. Wamubonye ameze gute?
ya ega umuntu wese agenda yevura bivanye n'imyaka ugezemo kuko peut-être amafaranga yatusha kiyagese yatushubu kandi ntabamutabeshe abantu bose arabizi aburya amafaranga aratuma umuntu agira karuke keza kuko uramenya ivyo wikoresha uramenya ufise amafaranga umva n'inzara ukagenda kuyikoresha inzara byose wikora kuko ufise mani ariko nizere yuko Nerine ati ko yarasakira sukwa subu ndagusavye ni ngome mbazi ivyo bintu guys nashaka ndamubaze kumbure ivyerekeye amavuta yo kwisiga abakobwa bakoresha kumbure baravuze vyinshi kuri Nerine ati ko yakoresha mu kuroga ariko kumbure Fanny wese ko yabibonye je ntavyo ndive bako ntawo nari nzi kare namumenye vuba kabisa hari inkuru iri kuri trendinga muri no industry Buja Flavor bivuga ngo yuko uyu mama mubona hano kumbure rumama none gafani ego uyu mama mubona hano nashimye kubimubaza kwanza kumbure noa nawe mubagize sindi umugabo ndo mu mama nagira umwige cyangwa uri inkumi Fanny so ivyo ntibikibaho kubera mu guhe umuntu icubahiro umuhe icubahiro mu bwatsi mama kubera ndabikwiye murambabara gate kuri inkuru nagira ndababaze namubaze Fanny ari kintu avuze urashaka kundandukanyeza hagati y'inkumi n'umumama inkumi n'umukobwa akiri sugi tarigera hura n'umugabo no mama nawe umva bamaze kugucince uja muri kategori y'abandi Fanny rero bimeze gute kuri Fanny iyo ni vie privée avuze kuri umumama guys sizi ko muvyibuka aravuze ati uyu mumama acavuga ati ego du mumama oya mugaje sinkiri inkumi from Dari nguri kuri trendinga muri no industry Buja Flavor aho bivuga ngo yuko Fanny iyo bari muri bamwe bafasha Satbi satellite mu kumuronsa ama contact y'aba journaliste muri Tanzania nivyo gafani ya nivyo suva ngo fasha Satbi wenyere kuvuza ukucumengo niwe muririmbyi wenyere fasha abaririmbyi bose umuntu wese afise imigambi gukora umuntu wese afise mbona akeneye gukora afise energy yo gukora wese ndamufasha so Satbi ni kubera ari muri Tanzania aho narindi narabanye n'abaririmbyi ndabona n'abajournaliste abamisha makuru muri Tanzania ndatora ama contact yabo maze kumva yashitse kubera ntashatse yuko agira ikibazo ndamuha icubahiro ko ari umuririmbyi ndibaza mwese muramuzi yuko ari umuririmbyi ari ku rundi rwego ngaha mu Burundi ari kumwe n'abagenzi we ngaha so nashatse gusa ko natwegwe igihugu cyacu bacubaha cyo tumana ce mpitanda ba telefone benshi abonzi nitwa muranyibuka ni Fanny hari umuririmbyi wacu ari ngaho mu gihugu cyanyu please nagomba mumpera ikiganiro tashima Imana baramuhaye muri Wasafi na Klaus na telefone na Lilo mwe n'umugenzi cyane ndamubwira ati mfasha ari umuririmbyi wo ngaho mu gihugu wacu ari ngaho iwanyu arambwira ati okay nari mfise akazi keshi mugabo kuko bimbwiye reka ngerageze kubikora ya kubera najege najayo naraberetse ko ndumuntu w'icyubahiro nari yubashe barabona ati umuntu ni buri atubwiye ikintu reka tukimufashe kumbura ati tuzomurondera ya basi nce ndamurondera ibiganiro hama si ibiganiro gusa nije namuhuje na Asley barakora collabo hari mu kwezi kwa gatatu cyo gihe navuye na Asley na manager wiyo Chambuso ndamubwira ati hari umuririmbyi w'umurundi abakeneye nagomba mu munyakire umuririmbyi nyene ndagara umva uriko uravugira umuntu urumva kugerageza kumushira mu kurundi gwego kugira bamwakire neza basi bacha bavuga ati yego nta kibazo korabo barayikoze byose biragenda neza hama ariko arayikorera media twandashima Imana hama ndibuka yuko aje navuga na Juxi mu kubahuza na Farias hama ndafise na contact ya manager wa Mialade mbwa yambwiye ati umuririmbyi w'umurundi umpereza abari sure ko yokwirihira video na audio kandi turamusaba muri studio yacu urumva umuntu wese ari tayari mugabo banza kunyereka ibikorwa ndabibone kuko nsinze kumaramara na jewe hanze umuntu wese ari tayari shaka urondera yumviriye abaririmbyi bashinga mu Burundi babigeme mugabo ndibaza aboshobora ubwo gwego go kuriha iyo studio niyo video ni bake kuko murazi yuko barimvye kazi b'abarundi kazi benshi ngaha ni nkuko mengo nta management bafise sintinya kubavuga basire ba Shan Queen ba Stanish mva nabonye management yawe iracameze ukuntu sinzi ko ubwo gwego go kuriha audio muri Lagos hamwe na video ko ari ikintu coroshe nibaza mugabo wowe kumva ati je no tumangiye aga credit no tumangiye kugira ndabigo arahawe ikazi
kabisa je Fanny yanteye ubwoba nubise abantu bavugana byanteye ubwoba sana Fanny wambwiye yuko uvugana na Yemi Alade no Yemi Alade ntiyakubwiye ko ari abaririmbyi b'abarundi yo bazi oya ntavyo yambwiye simvugana na Yemi Alade vugana na manager wiwe ya hama kurikirana ibikorwa by'u Burundi bo je nababwinanije nabarondeye ndidondora ndavuga ati je mesha makuru wo mu Burundi nkora televiziyo y'igihugu nkongera akakorera ndabereka link z'ibiganiro byanje so ndakene ko twunga ubucuti u Burundi na Nigeria kwa ndabona abatanzania keshi murabakira muri Nigeria cyane natwe turashaka u Burundi twinjire mutwakire yo so ndavuga niko shima Imana hama iyindi nkuru nziza nanifuje kubwira abakunzi ba Buja Hit nuko nashoboye kuvugana na Joseph Kusaga n'umurongozi wa Clouds kandi nibo bateguye East African Got Talent hama akaba yaranyemereye ko uyu mwaka dutangura 2020 yuko abarundi nabo nyene tuzojamo kuko ivyo twabonye ku mateleviziyo bakoze hamwe hageze n'abagenda gutamba ingoma zacu urumva imagine ari twe tuzitwariye rero urumva nje ndazi abarimvyi bashe bajya ariyo team ya nahora mbona kuri akaba twins ya babajya bose nabantu bazi kuririmba nabantu bafise talamu hariyo nabantu bagira acrobacy ndabazi kubuterere abo bose nukuri ndashimiye kubona yaranyemereye ati wewe hageze umuko wa gatanu kundi mwaka udocu ndondera kugira twiyandikishe kabisa muravyumva yuko Fanny yoba yifuriza umuziki ndundi ibintu byinshi kandi yifuza yuko umuziki wiwacu wotera imbere hanyuma Fanny ku bakobwa novuga yuko baba badakora batifuza gukora nigiki wo banura Fanny ko turabona wewe uko Madame Bikogwa je abumukobwa adakora bwarantangaza sinzi isi bagezemwo kuko nka jewe novuga ko ari ibintu byanje kuva mu bwana sinovuga ngo navukiye mu muryango tifashe wari wishoboye mugabo umuntu nakunda mbefise udufaranga musigi 6 twiwanje nirondereye yani ashaka we make mugati aya si papa yampaye si mama yampaye narakoze ibindi bindi afise urumva rero umukobwa adakora byarantangaza sinzi sagezemo kuko ahisigeze ubu ni numubona umuhungu ntarondera ibinebwe arondera umukobwa akora hamamva nibakore kuko umuntu ni nkuko no kubwira ashaka kwa uvuga ati je ndi mwiza nta mpamvu yo gukora abatipe bazonzanira amahera aho nibereye imagine wasaza kazoza kawe kari he kabisa Fanny hama rero umbwire wewe wambwiye yuko umaze kuja mu novuga yuko muri relation none Fanny umaze guhongwa amafaranga ngahe ga Fanny menshi kuri wewe je nta mungu turakundana ngo amuhanga amafaranga urasa amafaranga umuhungu Fanny oyambo sinzi ko ari ingwara ngwaye ndafise ukungere ngo umuntu nubwo twadusohokana mengurangaya ndakubwiye ngo je no muhira nibaza mama yomberi cyabona cyangwa papa ndumwana ntakunda gusaba muhira ngo mpibi kandi kuva kera ari ndishama kandi uko icambere unyimye sinzi ukungene no kumva umutima wanje ubaye sasa aho ko nibabariza umutima ndavyirinda ego je nta mungu dusohokana no bwango ariko biramaze gushika basi ugatanga basi wewe oya gusa indashobora umuntu ega urashaka kumugurira kado gift umuhaye gift just urahuye na t-shirt mukwiye urayimuguriye urahuye ni pantavati wow yayambaye yobegwa naje byo babo barabinkorera nararonka impuzu just mwe nivyo mugapana kuvuga ngo nditoye ngo niye gift yohawe n'umuhungu utazofa wibagiye Fanny igift nahawe n'umuhungu ni nyakwigendera beshi baramuzi kuko ndumuntu ntazi gufake ubuzima abantu beshi barabona iyo aho ngeze barabibona aho ngeze ndibaza ko bari bamuzi umuntu watangiye kubona akazi kiwanje arabona ni Fanny urashoboye ibikorwa ukora muri RTNB twe turi hanze y'igihugu ko yaba muri Amerika ntitubibona rero gerageza ukora ikintu kizotuma natwe tuza turakurikirana ibiko biripasa mu Burundi ndamwa nticigiki yarambwiye ati je nagomba ugurire YouTube channel turashaka ibiganiro byawe ndibuka yarayinyugururije hama nkadantora ibiganiro nakoze muri RTNB ndabishirako ko yankora ivya divertissement narinde kuriye kubishirako muga mu nyuma arambwiye ati oya kubera muri RTNB mufise forma yanyu ubizanye kuri YouTube bica bicika gatonya gaforma katameze neza hagarika ivyo kurakora ntayenza nzokuzana ibikoresho so yaranzaniye kamera yaranzaniye n'ibindi bikoresho bavuga ko ari best gift nazofa nibage mu buzima bwe bas ku bantu batamuzi ni nyakwigendera Sina
kumbure Fanny kenshi yamwibutse aranarira kumbure yamufashije byinshi mu buzima murabizi baranavuze byinshi hagati yabo ko baba bagendana ariko kumbure byari bubeshi Fanny pole sana Fanny pole tena yaheze pole tena merci ushaka kwanda Fanny oui ushaka kwanda yeah kabisa hama dusa n'abasuzera ikiganiro cyacu twari kumwe na Fanny umumenyesha makuru mugenzi wacu akora kuri televiziyo y'igihugu Fanny turagukengurikiye kandi Fanny kuba waje hano murakoze abafansi ba Bujahid ndakunda cyane ukungene mu bahafi ibinyamakuru byose biko birakora byitanga aka kazi dukora nta mahera tukaronkamwo cyane nkuko abandi bamenyesha makuru ku rwego bagezemo kuko ndibuka umunsi naja Kenya bakimbona bibagiye ko ndabandi umuntu w'umugwiza atunga umva nkorera ibinyamakuru bibiri nkuko umva babona mengo ndi umuntu akomeye cyane mugabo batazi yuko kesh umva atanu miduga ma déplacement d'office so mu Burundi abamenyesha makuru bose ko barakora no kuri tubashigikire bakora akazi bitanga bakora akazi ata nyungu irimwo atacu bariko barunguka mugabo kubw'ugukunda umwuga no gukunda igihugu cyatwibarutse turabikora so iyo ndiko ndahura n'umuntu ariko aravuga na mumenyesha makuru birambabaza cyane kuko nta muririmvye ngaho mu Burundi ari capable kuri umumenyesha makuru cyangwa kugupangira inzu cyangwa kukurasiona mubwo usanga je akora kuvuga ngo kana kanga ibintu biyagize ngo ntibibaho akagucafuza kandi azi yuko ataco yo kumarira so tubatera intege mudutera intege hama mukomeze mudushigikira nta mpamvu yo kuja gukurikirana ibindi binyamakuru byo mu bindi bihugu natwe duhari nta mpamvu yo gukurikirana muririmbyi wo hanze umenye inkuru umenye ngo mugatondo ndagiye kuraba ngo kana kango ya posting iki kandi ufise abaririmbyi b'abarundi banza ukurikirane bega Fizo ya posting iki Fariaz Satbi Lolilo ba Natasha nabandi bose ba posting iki ba Bujahid ba posting iki yani ntiwirukire kuvyuka uko mengo orabe ibinyamakuru byo hanze nkuko nabambona abantu babivuga ngo iyo no mu kiganiro ushize mu nk'indirimbo zitanu z'abantu zikurikiraza umva urose telefone y'umunywanyi wango tutoreye utumbo ngo ivyo ukurashabo nibikiro niba dufate mu mugongo kuko yaba umuririmbyi yaba umunyosha makuru ntaho turashika umuririmbyi nyana ko ararondera concert za bitatu za bibiri ejo akakora indirimbo yiwe mutwaye amamiliyoni wayivuza wego zamva umuntu ngo ngo je ngo rutuba ngo nirabira ngo ya Diamond ugwego Diamond ageze ko n'ugwego umurundi umuririmbye ngageze ko si rumwe ntitunanganya n'amafaranga nibi wararava bakatugereranya n'igihugu cyabo n'iki wacu cyabo ni kinini gifise population abantu benshi twe mu Burundi turi baki so badushigikire bashigikire ufise ingabirano wese mu Burundi umukunzi w'umuziki ndundi umukunzi wa Big Fizzo umukunzi wa Satbi umukunzi wa Lolilo umukunzi wa Fanny umukunzi wa media umukunzi w'u Burundi kundi ibintu by'iwacu dukunde muziki wacu dukunde amenyesha makuru biwacu dukunde abaririmbyi biwacu yari Bujahid TV cyakinyamakuru cy'amakibazana bishasha muvuga muri industry Buja Flavor ntwibagira kugira like na share na commentaire hanyuma guys iyi ni message ngomba guha kuri abantu bose bakurikana ibiganiro bya Bujahid TV ni wabona ikiganiro kigushimishije cyane gerageza ugisangiza ubundi kumbure nawe nyene yo yabuze utumega canke ibindi bintu bibaza ku bintu bigorana hanyuma yari Will on the mic band camera Scott izosubira inshallah imana bikunze ciao